kidukoranije hano nkuko babivuze je naserukiye umwongere mukuru wa rino shengero kitwa Sweet Garden, ishengero rimenyerewe hano mu gisagara, rifise impact au niveau global, rifise n'andi mashengero atandukanye ku isi. Rero hari igikorwa kidasanzwe dufise kwigenekerezo ya 15 ukwezi k'umunani mu mwaka. Ico gikorwa ni igikorane, nane ndumviriza ku maradiyo amwe abariko baramenyekanisha kino gikorwa igikorane civuga butumwa. Ndakeneye gutomora neza igituma ari igikorane civuga butumwa parce que byose niho bihera. Tugitahuye mu iyerekwa ryacu muri cyo dutahura n'ico kigamije, cyo dutahura objectif yacu. Kiratandukanye na evenement, kiratandukanye na concert. Urabona ko turi muri sama, aho nyene haba hariho ibikorwa byinshi biko birategurwa mu mihingo itandukanye. Twebwe ntitwaje muri iyo ntumbero, ntitwagikoze kubera ko ari muri sama, twagikoze kubera ari gahunda y'Imana. Twagikoze duhumekewe mu Imana, yaganiye n'uburongoye ino shengero officiel twajyanye kino gikorwa, akimushira ku mutima, hama natwe bakikukomunika, hama natwe turabatumako kugira ngo mudushikirire aho tudashika. Ico gikorwa kije mu ntumbero yivuga butumwa, kije mu ntumbero ya mission Ishengero Sweet Garden bisanzwe rifise. Turi ishengero dufise mission, turi ishengero dufise na vision. Mpereye kuyerekwa ry'ishengero ni ijambo rishasha rizana umuntu mushasha nawe akazana isi nshasha. Rero nashaka kubabwira ati kino gikorwa twifuje gutwara hanze, twifuje kubishira hanze abantu bose, n'ingene citwa biravyerekana. Ni inyishu yahawe isi, niko citwa inyishu yahawe isi. Hama iyo nyishu Kristo Yesu niwe muti Imana yatanze, ni c'est le remède ultime de Dieu, niwe muti Imana yatanze. Turafise verset de référence ni verset benshi bazi, mugabo benshi bayifashe nka verset sanzwe, verset yo mu bana ni Jean 3:16 ivuga ngo car Dieu a tant aimé le monde. Urukundo Imana yakunze abari mw'isi, apana bari mw'ishengero, apana bari mu masengesho, urukundo Imana yakunze umuntu wese ari mw'isi. Rero tuzoba tuje muri optique tugiye dushiriye abo bantu bari mw'isi, bari muri system, tubabwira ati bagenzi, hari urukundo Imana yabakunze, hamaze kubakunda hari ikintu yakoze, hari ikintu yatanze citwa ngo umwana wiwe w'ikinege. Ica gusaba ni kimwe, agusaba ngo umwizera wese. Aha rero hari abakomeye, twebwe tuzogenda kubabwira, tuzobashira iyo nyishu Imana yatanze, iyo nyishu Imana yahaye umuntu wese, twizera ko au minimum umuntu umwe canke babiri niyo baparvena kumwizera. Ijambo ry'Imana tubwira ngo uwo muntu ntapfa rubi, uwo muntu ntazopfa rubi, uwo muntu acava kuri liste y'abazopfa rubi, ahubwo ngo hari ikintu aca ahabwa citwa ubugingo budashira. Biroroshe, ntibavuga ngo azokironka ageze mu ijuru, bavuga ngo ahabwe mwene majambo uwo mwanya nyene yizeye aca aronka ubugingo budashira, hama agaca kurwa kuri liste y'abazopfa rubi. Abantu barabikomplika, babwira birebire, mugabo twebwe twizera ko agakiza ari igikorwa c'Imana. Twizera yuko inkuru y'agakiza si igikorwa c'iwanje, si ukugororoka kw'iwanje, si ibikorwa vy'iwawe. Twizera ko agakiza ari igikorwa c'Imana. Na Yesu yarabivuze ngo si mwebwe mwandondeye, ni jewe nabarondeye. Hari umuntu wogenda aho hanze akavuga ati gerageza uhimbara Imana, kora ibi n'ibi n'ibi ugira uhimbara Imana, hebibi hamze ku Mana. Mugabo nowe si wewe uza ku Mana, iryo ni dini. Ubuzima rukristo tubona ari Imana iza kurondera umuntu, tubibona kuva mu itongo rya Edeni, tubona ari Imana yanirondera Adamu na Eva, tubona ari Imana yanigira kwima y'umuntu. No musi aragicuritse batuzanya aho twego turondera Imana. Gabo ndakase kubabesha
wowe nyene uhagaze ngaha wo kugira ngo urondere Imana he wotora no guha imyaka ijana ntiwotora. Rero twebwe dushiriye abantu ico Imana yatanze, iyo kado y'Imana, iyo nyishu y'Imana, uwo muti Imana yatanze, ubwo rucanco Imana yatanze. Imana yamaze gutanga urucanco rw'icaha, yaramaze gutanga urucanco rwo gupfa rubi, turushiriye abantu. Hama umuntu wese niyo yizera araronka. Jambo tubwira ngo ntapfe rubi, ngo aronke ubugingo budashira. Aronke ubugingo budashira. Ntitwoja muri vyinshi ngo mvuge ngo ubugingo budashira ni iki, mugabo tw'ijambo tubwira ngo aronke ubugingo budashira, ubuzima bw'Imana arabwakira muri we, hama agakuba kuri liste abazopfa rubi. Ubandanije munsi batubwira ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza. Icamuzanye si gucira abari mw'isi urubanza. Burya natwe dutwaye mu kinama, ikiduhagurukije no munsi tuja mu bantu, ntitugiye kubacira urubanza. Uko n'icamuzanye Umwami Yesu si gucira abari mw'isi urubanza. Ariko ijambo rivuga ngo ahubwo ngo abari mw'isi hose bakizwe nawe. Bakizwe nawe. Kuri verset 18 havuga ngo uwumwizeye aramaze gutsinda urubanza. Uwumwizeye uramaze kuba qualifié. Ariko baca bavuga ngo utamwizeye nawe ngo aramaze gutsindwa n'urubanza. Baca bavuga impamvu rero amaze gutsinda n'urubanza. Ntibavuga ngo ni kubera ko yakoze ibyaha byinshi gusumba abandi, ukora ko yakoze amakosa menshi gusumba abandi. Oya, bavuga ati impamvu azotsindwa n'urubanza nuko atizeye umwana w'Imana w'ikinege, nuko yanse kwakira ya kado y'Imana, nuko yanse kwakira wa muti Imana yatanga. Nico bizotuma atsindwa n'urubanza. Twebwe rero ukidukuye ngaha tukaja mu kinama, tukaja mu gisagara cose dutumira abantu, ni kugira ngo ntihagire umuntu abura ko karyo ko kwizera umwana w'Imana. Dushaka gutanga akaryo umuntu wese aronke iyo occasion. Ntihazogire uvuga ati je by'ukuri sinavyumvise, ntivyanshikiriye, sinaronse iyo occasion. Nico gituma twebwe ngo dufasha mukadushikiriza buno butumire umuntu wese, kugira ngo umuntu wese aronke iyo occasion yo gushobora kwizera. Uko ntababeshe nuko kwizera mwumva ni ingabire y'Imana. Nako nyene n'Imana kuguha iyo wumvise ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu hazoba umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza. Hama isaha yo gutangura igikorane ni 15h. Dushaka gutangura kare, hama duheze kare, abantu bashobora kuronka akaryo gusubira mu miryango yabo, mugabo batahanye ishu yabo bien sûr. Ku munsi wa gatandatu w'indwi iza 15h mu kinama kuri terrain ya zone mu kinama, mu terrain ya football niho tuzokoresha. Ico ni kimwe dukoze kibereye mu kinama, turifuza kugikora no mu zindi ntara. Nibaza ko ikindi gihe tuzobatumako tubabwira ati gucaka ikorane yanyishu yahawe isi twitwaye Gitega, twitwaye mu Kabezi. Hariho Victoria's team, hariho Ipendo Sound, hariho n'umugwi wa hano witwa Heaven ari worship, hariho Ishengero yaserukiye. Ukuri kazoba akaryo kadasanzwe kw'ijana n'irya mbere. Nibaza yuko iyo bigwi ihuriye ahantu hamwe, byari ibintu vyari vyarifujwe kenshi ariko ntivyashoboye gukunda. Rero bitanguriye mu kinama. Rero muri make navuga ati sinorenza ko ibintu vyinshi, ariko turiteguye ibintu vyose biri ready kugira ngo ibintu vyose bigende neza. Buri wese akenewe arahari kugira ngo ibintu vyose bigende neza. No kuri kote y'abaririmbyi nababwiye yuko by'ukuri turiteguye kuzofasha abantu mu kinama. Nta kindi twosaba abantu bo mu kinama. Abantu bo mu kinama nk'uko mwavyumvise, Imana ntije kubacira urubanza, ahubwo tuje kubashingira intahe ico gikorwa Yesu yakoze, yahejeje gukora kandi giheze neza, kugira ngo dutambane tunezerwe. Tukazoba turi kumwe n'umukozi w'Imana hano, Dr. Apostle Ferdinand Bright Nibizi, akazoba ari we mwigisha. Nayo mpamvu tunatumira abantu bagwaye by'ukuri, asanzwe akoreshwa n'Imana ku rugezo rudasanzwe mu ngabire gukira kw'indwara. Turamaze kubona ibitangaza byinshi hano, turamaze kubona ibivyimba binyika, turamaze kubona
gukira amadiabete amakanseri n'ibiki. Niyo mpamvu mugira abantu bari muri kariya gace n'uwo bafise mu muryango umuntu afise ikibazo nk'ico, ushobora kuba ari umuntu afise ikibazo ariko arashwaguringa naco adafitiye inyishu ico kibazo, mugabo urya munsi nta kindi tuba tubazaniye ni kubabwira yuko hariho inyishu yamaze guhabwa isi ikibazo cose umuntu yogira. Abantu bafise amakanseri tukabona ibivyimba binyika, by'ukuri ni ibintu kwa muganga usanga abantu bakubwira ati uri kuri grade terminale, bavuga ati onye nta kintu na kimwe dushobora gukora kuri ico kintu, ariko hariho inyishu niyo twaje kuvuga. Nico gituma novuga yuko ari privilege kino gihugu caronse kugira ngo kino gikorane gishobore kuboneka, abantu baronke inyishu. Kubera navuze hari bazo hano kw'isi bihari ugasanga inyishu by'ukuri ntayihari, ugasanga ntubona ingene ushobora kuvyitwaramo, ariko Imana yaratanze inyishu biciye muri Kristo Yesu, hariho inyishu. Nico gituma dutumira abantu bose aho uri hose, nimba ari umuntu washobora kuba ari kure, urashobora kugira effort kumva haracasigaye igihe twacasigaje indwi imwe, washobora kumutumako kugira ngo aze ahure n'inyishu yiwe. Kandi twavuze ikintu gikomeye ni ukumenya ni ijambo ry'Imana, icambere kumva. Nico gituma hariho kuzo kumva ijambo ry'Imana, reka umuntu wese azoze azanye navuga ahantu aza kwandika kandi azanye umutima wo kwizera kugira ngo yumve ikintu kizoko kiravugirwaho, kugira ngo ashobore kwakira inyishu yiwe. Byose navuga Imana yakuyeho ugufa ashiraho ubuzima, ariko byose yabicishije mu ijambo ryayo. Nuvuga utize iryo jambo nta na kimwe ushobora gukora. Twavuze yuko mission yacu ari kuzana umuntu wese kuri Kristo, kuri niwe nyishu.